Filime shasha ngoma sore yitwa umwanya harakinyemo Chris abantu benshi bamuzi mu Ihuriro TV muri bisangamani harakinyemo Stan n'umutipe yahora kina muri F.A.M.E Show niho yahora kina nawe yari umu acteur principal Chris yari umu acteur principal ni jewe nayanditse ariko ntabwo nayibonye kundi muntu kwa kuntu buze ngo ibintu byarabaye ku muntu reka ndabikine oya umutima witeka yishimiye nico kimazi gikwiriye nibwo butunzi bukomeye twagakwiye guharanira mwisi. Yes, wagwan, it's your boy MC from +257 MC Brizo. Yeah, right now urabizi ko twama tubazanira ibintu bimeze neza, ibintu bisukuye kandi really cool. Ni F.A.M.E TV murayibona ngako no musi turi update kugira ngo tubazanire inkuru ziri update, inkuru zimeze neza kandi izitomoye kandi ziba zatohojejwe neza. Uno musi rero twari kuraba umuririmbyikazi umukinyi w'amafilme eka nibindi twamwari mumenyereye tubazanira abaririmbyi ariko uno musi twagiye kuraba abakinyi b'amafilme. Ukirero ninde rero muramubona ngaha mu nkundire tukuramutse amahoro cyane n'amahoro yego umeze neza no kuri ndashima Imana sinzi nawe twe tumeze fresh ni sawa no musi ko mbona umenga wabukereye habaye iki kubukerera no kugira wewe ni umurundi ndi umurundi kazi ahubwo si ndi umurundi nukuvuga uri umurundi kazi merci nukuvuga uvuze ati wabukereye nukuvuga wabyutse ufise look nziza ndanezerewe mu gihe kunezerwa namunezerewe imisi yose yego uti rero no musi watubwiye ati ndashaka ikintu tuvugana no musi uravuga ati tubonane kabisa kugira ngo dukoreshe umwanya natwe nka F.A.M.E TV ko dukoresha umwanya twe twaje rero kugira ngo utuyagishe tubwire ikintu uri kurategura mu bisanzwe uri kurategura filime sinzi ko yamaze guhera filime wiswe umwanya mbega filime kweki umwanya wahora uririmba uri umuririmbyikazi yego cyambere nitwa Ruvera Muhimbare niyo mazina yanje ndi umunyengeme mvuka mu ntara ya Ruyigi ahantu bita mu Kinyinya ndi umuririmbyi wa gospel nka ibintu bya filime nyine urumva navyo byaritayemo sanga byabaye hama ni igikorwa gishasha ngoma sore ni filime shasha ngoma sore yitwa umwanya impamvu wambaje ngo kwereke nahise umwanya kwereke umwanya kwereka yise time urabona ikintu cyose ukora iyo twandika indirimbo urandika indirimbo ugatora titre y'indirimbo bitewe na context y'ibintu waririmbye rero umwanya byatewe na n'imforo ikintu nari nakinye muri filime message nashaka gutanga ibintu byerekeye umwanya niyo mpamvu filime nayise umwanya niyo mpamvu filime wayise umwanya je narabonye akantu gato yatuwashize kuri agatrailer wayise kuri YouTube narakaravye ndabonamwe abakinyi benshi abakinyi kandi bivyamamare ko arakora neza ngaha muri Buja Fev mbega byarakoroheye kugira ngo ubaronke bajya bakinyi urabona yuko iyo ufashe ugategura ikintu ukavuga ngo ndashaka gukina filime ntabwo ari ikintu gicoroshe cyane iyo abantu bayiraba bakabona ko twarakinye filime yarasohotse nyine biba biryoshye bariko barabiraba ariko imvune umuntu aba yaragize ntibashobora kuyimenya abakinyi kubaronka nabwo byari byoroshe ariko nibitoroshe navyo ntitugomba kubihunga tugomba kubikora nyene uko bigenda kose umuntu agashika ku cyashaka yego hama mbega muri filime yawe bijya bintu wakinye ko narabonye agatrailer gatoya nyene umenga nyene wowe ni uri actrice principal nukuvuga bijya bintu wakinye ni byakubaye ko canke ni story ya yundi muntu wavuze ati reka ndayisubiremo ko nabonye umenga ni wanditse story ego histoire ni jewe nayanditse ariko ntabwo nayibonye kundi muntu kwa kuntu buze ngo ibintu byarabaye ku muntu reka ndabikine oya nyene ni histoire nyene niyumviriye ndicara hama ndayandika ndayikina simpari yuko ishobora kuba yarabaye ariko mu kuyandika nta muntu n'umwe nashingiyeko yego
Yes. Murabona ko turi kumwe n'umwigeme mwiza, umwigeme ariko arakora cyane urabyumva ko ariko aritanga cyane kugira ngo aduze ibendera ry'igihugu ari gerekane mu yandi mahanga. Twarigeze kuba turi muri conference de presse ya festival. Baravuga ko bashaka abakinyi bo muri quartier nabo baje gupresenta ariko baratanze intuzenya sije bazokorerako ngo sije sindayibuka neza mugabo barayitanze sije muri festival nibaza ko ari ibintu bijanye n'amabi akorerwa n'abakenyezi. Mbega wewe nka wewe uriteguye gukina iyo sije canke bimeze gute? Kubw'amahirwe filime nari nakinye histoire nari nanditse kabisa yarihuye neza neza cyane rwose. Okay, tuje kudepoza rero 90% ariko ikibazo nagize urabizi ko filime ntabwo ari indirimbo umuntu ashobora kwicara ko indwi imwe gucihera hari utugorane tumwe twagiye turaba nyene birangira ntashoboye kwijana kwidepoza muri festival. Ariko haracyariho umwanya bavuze ati ukeneye azoza depose canke atubwira ico dufasha nimba ari ico tumufashe. Dele ya nyuma ya lilo seti naho yo bari batanze. Okay, reka rero tukubaze mbega izosohoka ryari izosokera kuri channel yande ni Agisha Entertainment? Oya, filime yanje izoja kuri channel yanje ya YouTube. Kubera iki Agisha Entertainment? Kuko nibuhe bucuti mufitanye na Agisha Entertainment? Agisha niyo yankoreye filime, nibo baje barafilma barayimonta cyose nibo babikoze. Okay, watubwira abantu bari muri ya filime yawe umwanya kugira ngo abantu bariko barakurikirana Free TV baze barabe ibintu en fait baronka igishika cinshi cyo kuraba iyo film ko nabonye je bimwe byamamare byinshi kabisa na shaka rero ducisiza ko abantu bari mwajya kugira ngo bitegure nabo bazoje kwiraba. Muri filime mwanya harimo jewe wa mbere ego narayikinyemo ndi actrice principal harakinyemo Chris abantu benshi bamuzi mu Ihuriro TV muri bisangamani harakinyemo Stone n'umutipe yahorakina muri F.A.M.E Show niho yahorakina nawe yari umu acteur principal Chris yari umu acteur principal harakinyemo Aline nawe akina